Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ibice birenga 5% vy'abarundi barwaye indwara ya hepatite B, nayo ibice 10 barwaye indwara ya hepatite C nkuko biri mu bitigiri bitangwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu. Iyo ndwara isanzwe bangamira igitigu, igatera indwara ya kanseri. Irica abantu barenga umuriyoni ku mwaka nkuko vyemezwa n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu kw'isi OMS. None iyo ndwara umuntu ayimenya gute? Inzira zo kuyikingira canke kuyivuza nezihe? Inyishu z'ivyo bibazo biri mu kiganiro kw'isoko mushikirizwa na jewe Bonfils Liyongere, nkaba ndabahaye ikaze. Mwitangazo ryasohowe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu ku munsi wa gatanu hibukwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igitigu bita hepatite mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo bushikanganje bwerekana ko ivyigwa vyakozwe vyerekana abarwaye indwara ya hepatite B baharugwa hagati y'ibice 5 na 10%, mu gihe abarwaye hepatite C bakaba ibice 10%. Muri Afrika ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu kw'isi OMS vyerekana ko abantu barenga imiliyoni 91 bagendana indwara ya hepatite. Uwo mugabane wa Afrika ukaba ku mwaka ubura abantu ibihumbi 125 bahitanwe n'izo ndwara z'igitigu. Kugira dutahure neza ibijanye n'iyo ndwara, urunani rw'ibimenyesha makuru Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Television Renaissance rwegereye umuganga Jean Desire Manirakiza. Indwara y'igitigu hepatite B yoba ari indwara nyabaki? Indwara y'igitigu tuvuga uyu munsi ni indwara iterwa n'imigera yinjira mu gitigu. Ibimenyetso vyazo rero biboneka igeze kure cyane. Uburyo zandukira biterwa n'ubwoko bwayo, kuko hari imigera myinshi. Hari umugera wa A, hakamugera wa B, hakamugera wa C, hakamugera wa D, n'iyindi. Ariko izizwi cyane ni umugera wa A, B na C. Cyane B na C nizo zikunda kuvugwa cyane. Uburyo zandukira rero birumvikana biterwa n'ubwoko bwayo. Umugera wa hepatite virale A ari wa A wandura biciye mu isuku rike, nk'izindi ndwara zose ziterwa n'umwanda. Uyo mu mugera w'ubwoko bwa B ni indwara ishobora kwandura biciye mu guhuza ibitsina batikingiye, harimo ubugwaye canke mu gukoresha ibikoresho bitobora uruhu. Aho no kuvuga ko iba yandura biciye mu maraso. Iranandura habayeho gukorana koko n'ibindi bitwokwita amavangingo avuye ku muntu asanzwe afise uwo mugera w'iyo ndwara ya B. Iyo mu bwoko bwa C yo yandura cyane biciye mu maraso. Aho ni kuvuga ibikoresho bitobora uruhu, guhabwa amaraso y'umuntu yanduye igihe baba batayapimye neza, cyane n'ibintu nk'ivyo. Abantu bafite amahirwe mabi kwandura iyo ndwara rero cyane naho nyine biterwa n'ubwoko bwayo. Nko mu bwoko bwa A ko twabivuze, kubera ko ari indwara iva ku isuku rike cyangwa iterwa n'umwanda, abantu bayandura cyane n'abana batoya. Ariko ubu ntibikigwiriye cyane kuko hamaze igihe kitari gito hari urucanciro ikingira. Indwara yo mu bwoko bwa B, abantu bafite amahirwe mabi kwigwara cyane ni abantu bakorera kwa muganga mu bitaro cyangwa mu mavuriro matoya, hamwe n'abantu bakunda gusanga ibikoresho bitobora uruhu. Ubwo ndavuga nk'abantu batoza amahereni, bakora amatatuwaje, cyangwa abantu bitera inshinge mu buryo bwo gufata drogue. Bishaka gusa cyane no ku ndwara ya C, naho nyine abantu bakunda kuyandura cyane n'abantu basangira ibikoresho bitobora uruhu. Ngo birumvikana abitera amadrogue bakoresheje inshinge, abakoresha amatatuwaje, cyangwa abantu bitoboza ibyo twavuga gutoza amahereni babikoreye ahantu hatizewe. Uburyo rero bwo gukinga birumvikana, kinga bitewe n'uburyo indwara yandukira. Ku mugera wa A no gukurikiza amabwizwa y'isuku nk'uko azwi, ariko rero hariho n'urukingo, kandi ubwo rucanco rukingira rumaze igihe kinini yarutangwa. Ku mugera wa B
birumvikana bitewe n'uburyo yandura kuyikingira no kwirinda guhuza ibitsina batikingiye cyangwa batipimishije, ariko nayo nyene irafise urukingo rusanzwe ruriho, urucanco rutangwa, ariko abatarose amahirwe yo kururonka urwo rucanco bakaba baramaze kurwara iyo ndwara, hariho imiti ifufahaza ku mugera wa se. Gushika uyu munsi nta rucanco ruyikinga ruraboneka, ariko hariho imiti naho irazimvye cyane, ariko ibihugu bimwe bimwe bitanga ku buntu bigasahiriza abayigwaye. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko ibice 60% vy'abarundi bamaze kurwara indwara ya hepatite B isanzwe ihitana abantu bagera ku bihumbi 90 kw'isi ku mwaka. Abagera ku bihumbi 600 nabo baricwa n'indwara ya hepatite C ku mwaka, naho ingingo zo kugwanya iyo ndwara ziza zihari nk'uko muhejeje kuvyiyumvira. Mwishirahamwe OMS hamwe umurindi wo kwandura iyo ndwara ya hepatite wobandanya ukuri muri kino gihe gushika mu mwaka w'2040, indwara ya hepatite izoba yica abantu benshi kurusha abahitanwa na malaria, igituntu canke umugera wa sida bose bari hamwe. Nino ngaha nyene duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko, mwariko mushikizwa na Je Bonfils Niyongere na Gahwane. Cari ikiganiro kw'isoko.